Amasomo akomeye canke ivyigwa bikomeye tuvyigira mu bitubabaza kurusha uko tuvyigira mu bidushimisha. Niyo mpamvu ibintu nibikubabaza ntukihebe, kubera ko amasomo akomeye canke ivyigwa bikomeye tuvyigira mu mibabaro, ntabwo ari mu bidushimisha gusa. Ahubwo iyo ukuyemwo ivyigwa canke amasomo ugabanya imibabaro. Ikintu kizokubwira yuko wize cyane gose muri buno buzima nuko ugabanya ibikubabaza ukoresheje amasomo wagiye urahura nayo mu vyakubabaje mbere. N'ubundi naho nikosa rikomeye gose kubw'umubabazwa n'ibintu ngwa vyisubiramo. Aho ngaho ni ikimenyetso cy'uko utashoboye kwiga bihagije. Umuntu yize bihagije canke yize bihagije ababazwa n'ikintu kimwe, ntabwo gisubira kumubabaza ukundi. Nico gituma kubwira ngo niyo urize byurira no kuri, ariko urire koko gutsindaho utazosubira kurizwa n'impamvu imwe. Ikintu cyonyine cemerewe kuriza ubugira kabiri ni ikintu gisha canke ikintu gishaje. Nuhura n'ikintu kikubabaza no kuri nurire, urire cyane. Washaka koko umara umunsi wose utuntuye, ariko urahirire ko ico kintu kitazosubira kukuriza kandi. Niba ikintu gihora kikuriza cisubiramo, ikibazo ntabwo ari ico kintu, ikibazo ni wewe wabigize amahitamo. Abantu iyo bakweretse yuko ari abantu babi, iyo bakweretse yuko icaba ari uguhora bakuriza, wiga kuba utabafise. Rira ariko urizwe n'indi mpamvu igira kabiri, apana kugumurizwa n'impamvu imwe. Nico kimwe no gukosa, ntugahora ukora amakosa yongera uyasubiramo. Nimba udashobora gusetswa n'impamvu imwe imisi yose, kubera iki wamurizwa n'impamvu imwe imisi yose? Nahaweho kwiyumvira kuri rino jambo. Tutibagira kandi kugira like, follow canke subscribe no kubisangiza benshi gose bashoboka, kugira ngo nabo bashobore kubandanya bagira ubumenyi butandukanye. Naho gutaha tuzosubira mu yindi video.